Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntamvura Idahita TV na cane mwebwe abakunzi ba kino kiganiro yaga muganga dusanzwe tubashikirizamwo inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara, amagara meza, kugubwa neza, kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu, nivyo ndabipfurije jewe Janvier Manirambona nasanzwe ndabashikiriza kino kiganiro mu ntumbero kugira ngo dushishikare kubungabunga no guharanira kugira amagara meza. Mu kiganiro c'ejo harenganye twarabiye hamwe ingaruka mbi zishobora gutegwa no gusogota itabi, twace turabira hamwe rero ingaruka mbi zerekeye amakansere hamwe n'indwara zikomakomeye, za ndwara novuga ngo zihambaye, uyigwaye wese atayumva ati vy'ukuri aha hantu ngwaye ingwara idasanzwe zishobora gutegwa n'itabi. Muri kino kiganiro cacu cuno munsi twagomba kubandanya turabire hamwe ibintu bine umuntu ashobora gusanga ahuye navyo mu buzima bwiwe bwa misi yose kandi bikamwononera amagara meza, bikonona uko asa, bikonona uko abayeho, bikonona uko yiyumva, bikonona novuga ngo amagara yo muri rusange. Buri munsi akabona ko hariho ikintu ahajije canke abo babana bakamenya canke bakabona ko hariho ikintu kitameze neza uyu muntu ku magara yiwe. Kumbure ukurikiranye neza rero usanga rero izo ngorane ziterwa nuko umuntu anywa itabi. Ejo twagize intangamarara tubamenyesha yuko intuzeye ibi byo gusogota itabi bishobora gukwega akarambaraye, bigakwega amakansere, bigakwega ingwara z'imitima n'imitsi itembereza amaraso, bigakwega impfu zitandukanye, aho usanga umuwango ku mwaka abapfa bahitanwe n'itabi bashobora kungana n'ibihumbi 75. Twararabiye hamwe kandi yuko itabi ririmwo ubumara bushika ku bihumbi 7 amasubstance chimique. Muri ivyo bihumbi 7 by'amasubstance chimique ari mu itabi, twabonye yuko amasubstance ashika 70 yose ariyo bimaze kubonekana yuko ashobora gutuma habaho amakansere. Twabonye ibitari bike, mwebwe mutakurikanye ico kiganiro nitwagisubiramwo vyotwara umwanya muremure. Tubasabe muze mukirabe ikiganiro yaga muganga cabaye ubuheruka. Muri kino kiganiro cacu cuno munsi ko turavugire hamwe ibintu bine vyerekana ingene amagara y'umuntu agenda yononekara, agenda tosekara, agenda ahungabana mu buzima bwiwe bwa misi yose. Ikintu ca mbere ni icuko umuntu anywa itabi, umuntu asogota itabi, umuntu atumura itabi, habaho ico bita ngo ni vieillissement cutané. No kuvuga uyu muntu uruhu rwiwe rusaza n'ingoga, umubiri wiwe wihuta kuboneka ko uyu muntu ashaje. Ukabona umuntu akubwiye imyaka, akubwira ko afise imyaka 30 canke 35, mugabo muravye apparence yiwe uko aboneka ukabona ko ata freshere agira, ukabona ko umubiri wiwe wamaze kugira ante novuga kuza kwiminkanyari. Uyu muntu nayo yokwisiga utuvuta ugasanga utuvuta ntitumufata, kubera yuko iri tabi riragira ante ririhutisha cane ugusaza k'uruhu, ugusaza k'umubiri. Ça accélère le vieillissement de la peau, bituma uruhu rw'umuntu rubonekana ko umengo rurashaje. Kubera iki? Kubera iri tabi umuntu atumura cyangwa se iri tabi umuntu amaze igihe kitari gito anywa, bigatuma rero umuntu abonekana ko umubiri wiwe novuga ngo abonekana nk'umuntu ashaje kubera yuko vyatewe n'itabi. Hanyuma rero ica kabiri naco muri kino kiganiro ni icuko mu buzima bwa misi yose bw'umuntu anywa itabi, asogota itabi, hahungabana ibijanye n'isuku novuga ngo ryo mu kanwa n'amenyo, hygiene bucco-dentaire. Ugasanga umuntu mu kanwa navuga ngo aranuka, ico twita ngo ni mauvaise haleine. Twarabonye imvo zishobora gutuma habaho ukunuka mu kanwa, twarabonye n'ivyo umuntu yokora. Muze murabe ico kiganiro, muzobona ikiganiro kivuga kuri ivyo ngaha kuri Ntamvura Idahita TV. Ushobora kwipfuza guca ugikurikirana, hanyuma kubera ko utabuze aho giherereye twandikire, turi nimero yacu, twandikire
hanyuma twebwe tuzi ingene twacise, tuzi igihe twagishiriyeko, duce tugitora tukikurungikire kuri WhatsApp, ntuzeye novuga ngo lien canke link, ni kuvuga adresse yacu canke nimero yacu, kugira ngo uyifyonzemwo ucubona ca kiganiro utiri urahangayika ukirondera, kubera niyo nzira ya hagufi. Rero harabahungabana ibijanye n'isuku ryo mu kanwa, umuntu akanuka mu kanwa, kandi uko kunuka ugasanga ni iminsi yose ntaco wokora kugira ngo ukure ibyo byo kunuka mu kanwa afise. Habaho na kandi n'ikijanye nuko amenyo y'umuntu ushobora gusanga ariko novuga ngo ibindi bintu vyihometseko bisa n'umuhondo, canke sinovuga ngo vy'imicafu nyene, kubera umwotsi nyene, murumva nyene umwotsi. Rero ngaha berekana yuko hashobora kubaho jaunissement de dents, amenyo ukabona afise agakurere, ibara ry'umuhondo, kubera yuko uyo muntu iryo taba ariryo ryagize ntaryabiteye. Ibindi navyo nibijanye n'ingene amenyo ashobora kubora, ugasanga umuntu arakarirwa n'ivyo twita ngo na carie dentaire, kubera yuko uyu muntu akunze kunywa itabi, kandi ivyo kunywa itabi abimazemo igihe kitari gitoya. Ico ni ca kabiri, hygiene bucco-dentaire irahungabana. Ica gatatu rero ni kijanye n'ico twovuga mu gifaransa ngo ni perte de goût et d'odorat. Umuntu anyoye itabi bivanye n'igihe arinyoye. Umuntu anywa itabi, uyu muntu arashobora gutakaza, novuga ngo kwa kuntu umuntu yumva akanovera k'ikintu, kuryoherwa mu kanwa, ugasanga ivyarya ntiyigira yumva ko biryoshe. Kubera iki? Ibihimba byo mu kanwa bijejwe kumvisha umuntu ko ibintu biryoshe canke bibishe vyarapfuye. Ico novuga ngo iyo ntuze iyo fonction, iyo l'essence du goût yaragize yarasinzikaye, ntibikunda, ntiyumva ko ibintu biryoshe, ntiyumva ko ibintu bibishe. Ikindi naco nicuko uyu muntu hagira igihe agatakaza l'essence d'odorat, ugasanga umuntu ntiyumva ko ibintu bimota canke binuka, naho hoba hanuka ntiyumve ko hanuka. Kubera iki? Vyaramaze guhungabana, vyaramaze gupararangana, vyaramaze guhuragura. Murumva rero yuko ivyo ni ibintu biba vyahungabanye mu buzima bwiwe bwa misi yose, ugasanga uyu muntu hariho ibyo yatakaje kubera yuko anyoye itabi igihe kirekire, kandi itabi naryo rihungabanya ubuzima bw'umuntu. Ica kane arico ca nyuma tutabarambiye, ni icuko umuntu anywa itabi ashobora kumva mu buzima bwiwe bwa misi yose yama yumva arushe, akama yumva afise fatigue idasobanutse, uburuhe budasobanutse. Kubera iki? Kubera yuko uyu muntu anywa itabi harabaho ico bita mu gifaransa ngo ni manque d'oxygène chronique, itewe nuko mw'itabi harimo ico bita ngo ni monoxyde de carbone. Hanyuma rero ugasanga kujya kuntu uyu muntu amara igihe kirekire, novuga ngo ataronka oxygene ikwiye, bigatuma rero ibihimba navyo bikeneye ya oxygene biruhishwa, bicumukuzwa no kuba bitaronka oxygene, impwemu nziza zo guhumeka zikwiye mu mubiri w'umuntu. Rero gacu usanga ivyo navyo birabangamiye amagara meza yarafise. Bakunzi rero b'ikiganiro Yaga Muganga, akaryoshe ntigahora mwitama, ariko kandi ntamagwarahogwa kuvuga menshi nako siko kuyamara, umuhinga wayo nawe ngo arayanuma. None rero nizera yuko ikiganiro cacu mwacumvise, mukuyemwe bitari bike vyerekana ingene ubuzima bw'umuntu bushobora buhungabanishijwe nuko anywa itabi, ugasanga bibaye intambamyi yo kubaho afise amagara meza. Jewe Janvier Manirambona naye namenye namwe, aha niho ndabikebanuriye. Tuzosubira mu kiganiro c'ubutaha, caba iciyobokamana canke c'amagara meza. Naho ubutaha.